itariki 25 z'ukwezi kw'icumi na kabiri i Babuloni niyo tariki basenga kw'ikigirwamana cyitwa Bayali buri mwaka. Muri Egiputa no munsi basenga kw'ikigirwamana cyitwa Osiris. I Roma wari umunsi basenga kw'ikigirwamana cyitwa Mitra izuba. Iyo tariki ya 25 yahindutse ryari iza mu isengero gute tuyemera gute nk'umunsi w'ivuka rya Yesu Kristo. Amadini atari make bati kugira dushobora abantu rero bacha baragenda bazana isanamu bavuga ko ari foto ya Yesu. Iyo sanamu bacha bayambika urugore rw'izuba, kandi kuri iyo tariki nyene ni wari umunsi wo gusenga izuba. Noneho ikinyoma kimwe je ndakibona neza. Ninde yafotoye Yesu? Ni studio iyihe yasohoye ifoto ya Yesu? Marayika yabonekera Mariya yamubwiye ngo uzosama inda uvyara. Yarigeze amubwira ngo uzovyara mu 7-8. Hari ukwezi kuriko hako muga mu gitabo cyabo cyonyene mu byo maze gusoma Nouvelle Encyclopédie Catholique version y'Icyongereza kuri yo page y'amajana 551 handitse ngo itariki y'amavuka ya Yesu ntizwi. None mwebwe muhimbaza ivuka ryo le 25 décembre mwabikuye. Inzira y'ubwenge. Umukozi w'Imana Apotre Isidore Mbayahaga. Mu by'ukuri itariki y'ukuri Yezu yavukiye ko ntizwi. Uwa 25 Kigarama uhura na Noeli, umunsi mukuru uhimbazwa nk'ivuka rya Mesiya Yezu Kristo. Iyi tariki atana hamwe iri muri Bibiliya yashinzwe na Ecclesia ku ngoma y'umwami w'abami w'Uburomani Constante hari mu kinjana ca 4. Ecclesia ikaba yashinze itariki mu ntumbero yo kuzimanganya iminsi mikuru ya gipagani yahimbazwa kuri genekerezo rya 25 Kigarama kugira borohereze abapagani b'abasengazuba b'abaromani guhinduka bakemera inkuru nziza ya Yezu Kristo maze bakemera kubatizwa bakaba abakirisu. Inzira y'ubwenge. Muri make Noeli nkuko tuyizi yakomotse mu iteranywa ry'imigigwa n'imico ya gipagani ya kera hamwe n'imigigwa ya gikirisu yagiye igenda ihinyanyugwa uko imyaka yagira kurikirana gushika no munsi. None n'igiki cabuze kugira umuregend arengeye abandi ba legend bose babaye kuri iyi si, umu influencer w'icamamare, umufilozofe rurangiranwa nka Yezu Kristo abeho yigisha abantu isinzi bamukurikire gushika mbere n'inyuma yaho yari yaramaze kuva kuri iyi si. Abamwemera bakomeje kubisinzi ariko amatariki nyezina yivuka giwe akaguma atazwi. Kuki amateka ya Yezu atigeze yandikwa muri Bibiliya? Kuki ivyiwe vyanditswe ari byo mu myaka 3 ya nyuma y'ubuzima bwiwe ngaha kwisi? Mbega nukuhe kuri kunyegeje ku mateka y'umunsi mukuru wa Noeli? Inzira y'ubwenge. Ndabaramukije, nitwatanga Imana Patrick Rosage Maestro. Mwakoze guhitamo neza aha ni kuri HP Menya Burundi. Kaze muri ca kiganiro mukunda cyane muri sinzi inzira y'ubwenge, aho twiga tukamenya byinshi tutari tuzi imbere n'ivyo twara twibaza ko bidashoboka, bitabaho, bitubaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, kwinegura no guhindura ingendo maze dushobore gushika ku mbona kazoza twipfuza. Uno musi nkuko mwamaze kumva impengamiro y'iki kiganiro, tuza gutembera mu bihe kugira turabire hamwe idonido y'umunsi mukuru wa Noeli uhimbazwa nk'ivuka rya Yezu kuwa 25 Kigarama uko umwaka utashe. Kora subscribe kutarayikora, ukore like yongera upartage video isangiza abandi nabo bamenye. Wibuke ko ivyumviro vyawe ari nkenegwa bidusangize muri commentaire. Yesu n'abana bo bamenye. Inzira y'ubwenge. Ndasubiriye kubaramutsa. Ijambo Noel nkuko turyumva ubwaryo rikomoka mu majambo y'ikilatini Natalis Dies,
bisigura umunsi w'amavuka, canke ikaba impfunyapfunyo y'amajambo y'ikilatini Natalis Domini bisigura amavuka y'umukama, bagakoresha iri jambo bashatse kuvuga Yezu Kristo. Iri jambo Noel mu ntango ryakoreshwa mu gifaransa ca kera Noël, ari naryo ryahavuye rihindurwa rikaba Noel amaja mu kinjana ca 12 imbere yo kubanza guhindurwa Noel rigasigura amavuka y'umukama. Hari n'abavuga ko iri jambo Noel rishobora kuba rifise amamuko ya gipagani rigakomoka mu kigolwa Noyohel bigasigura izuba rishasha, mu kumenyesha imigigwa ya gipagani yakogwa n'abaromani kuri iri gerekerezo rya 25 Kigarama basenga imana zuba. Noel rero ni umunsi mukuru ukomeye cyane ufise insiguro zibiri. Insiguro ya mbere, Noel ni umunsi mukuru ukomeye cyane ku bakirisu na cyane abakatolika, aho bigina ivuka rya Mesiya Yezu Kristo aho yavukira ku isi. Insiguro ya kabiri, Noel ni umunsi mukuru ukomeye ku bapagani, no kuvuga abatari abakirisu canke abandi bose bawuhimbaza bisunze yindi nsiguro atari amavuka ya Mesiya, kuko ahenshi mu miryango usanga bawuhimbaza nk'umunsi mukuru wo guhanahana amakado n'utundi tuganuke, aho mbere bagira kure hakaza n'umugabo w'ubwanwa bwera burebure yambaye ibitukura n'ivyera, Père Noël, Santa Claus canke Saint Nicolas, ahereza amakado abana. Abantu mu ngo bagashariza amazu n'amashugwe ya Sapin Noël, bakatsa amatara ya guirlande ku biti, ku mpangu no mu majardin, bagasangira hamwe n'abandi ibifungurwa, imiryango, inshuti n'abagenzi bakagenderanira. Inzira y'ubwenge. None vy'ukuri Yezu Kristo yoba yavutse kuwa 25 Kigarama? Haba namba. Itariki Yezu Kristo yavukiyeko ntizwi, nkuko nabivuze mu ntangamarara z'iki kiganiro, kuko uwa 25 Kigarama uhurana Noel, umunsi mukuru himbazwa nk'ivuka rya Mesiya Yezu Kristo. Iyi tariki atana hamwe iri muri Bibiliya, yashinzwe na Ecclesia ku ngoma y'umwami w'abami w'Uburomani Constante hari mu kinjana ca 4. Ecclesia ikaba yashinze iyi tariki mu ntumbero yo kuzimanganya iminsi mikuru ya gipagani yahimbazwa kuri genekerezo rya 25 Kigarama. Reka tubirabe mu buryo buramvuye. Kuri rigenekerezo rya 25 Kigarama, abapagani b'abaromani barahimbaza umunsi mukuru wa solstice d'hiver. Kuri rigenekerezo nyene mu bapagani haraba umunsi mukuru wo guhimbaza ikigirwamana Saturne, aho abaromani b'abapagani b'ico gihe bashariza inzu zabo n'amashugwe meza, bagahanahana utuganuke tugizwe n'imiganda y'amashugwe n'ibindi bintu by'agaciro nk'ibisharizo hagati y'incuti, abakunzi n'abagenzi. Iri genekerezo kandi rya 25 Kigarama ryarahimbazwa ko n'abaromani umunsi mukuru w'ivuka ry'Imana zuba idatsindwa, Dies Natalis Solis Invicti, umunsi mukuru wahimbazwa n'abaromani babasenga zuba. Abashakashatsi mu vyakahise bagashinga intahe ko kuri rino genekerezo izuba ryarenga ritevye, maze umurango ukagira amasaha menshi gusumvya ijoro ugereranije n'iyindi minsi. Witonze ugasesangura usanga iyi migigwa mpejeje kudondagura kumwe n'iyindi yose yakogwa n'abapagani b'abasenga zuba kuri rigenekerezo rya 25 Kigarama, ariyo migigwa ikogwa n'abakirisu na cane abakatolika ku munsi mukuru wa Noel uhimbazwa nk'ivuka rya Mesiya gushika uno munsi. Bakabikora mu ntumbero yo korohereza abapagani b'abasenga zuba guhinduka bakemera inkuru nziza ya Yezu Kristo, gutyo bakabatizwa bakaba abakirisu, nkuko vyandikwa n'ikinyamakuru ca Ecclesia Katolika yo mu Faransa La Croix. Nkuko vyemezwa na Bibiliya, Yezu n'umwana w'Imana, ni Imana mwana umwe mu bagize ubutatu bweranda, niwe jambo yamyeho, yariho n'imbere y'iremwa, kuko vyose vyaremewe kuri we kandi vyose vyaremwe nawe, nkuko vyandikwa mu Injili ya Yohana. Yaraje ku isi azanywe no gucungura abantu bose. Mu kuza ku isi yigize umuntu, yambara umubiri w'umuntu, yavutse avyawe na Mariya,
kunda yari yasamye ku bubasha bwa mutima mweranda. Ibi byose usomye Bibiliya urabisangamwo, ariko ico Bibiliya idashoka idondora nuko gushika isaha y'uno munsi igenekerezo nyezina no kuvuga umunsi, ukwezi n'umwaka Yezu yavukiyeko bitaramenyekana, kuko Bibiliya itabitomora neza. Ari nayo mpamvu ari kimwe mu bikomeje gutera impari hagati y'abemera Yezu Kristu bari mu idini rya Christianisme, kuko badahuriza ku itariki y'amavuka ya Yezu Kristu gushika mu kinjana ca gatandatu, aho umuhinga akaba n'umumwane Denis Le Petit yagerageza guharura intango y'igihe c'abakirisu ère chrétienne, aciyemeza ko Yezu Kristu yavutse mu mwaka wa rimwe, ariko nawe nyene akaba atatomoye umunsi n'ukwezi Yezu yavukiyeko. Ubu bushakashatsi bwa Denis Le Petit bwarifashishijwe nk'ukuri ahatari hake igihe kitari gito, ariko n'ubundi nicabujije ko abandi bashakashatsi isinzi babayeho inyuma y'uyu mumwane Denis Le Petit batunga agatoki ubu bushakashatsi bwiwe ko ashobora kuba yaribeshe ku mwaka Yezu yavukiyeko. Ivyatumye rihubaca bakomeza gucukumbura mu mateka gushikaho aba bashakashatsi bo mu gihe ca none bahuriza ku kwemeza ko Yezu atavutse mu mwaka wa rimwe. No kuvuga ko umwaka wa rimwe udahura n'ivuka rya Yezu, ahubwo abo bahinga mu vyakahise bagereranya ko Yezu ashobora kuba yavutse hagati y'umwaka w'indwi n'umwaka wa kane imbere y'umwaka wa 0, no kuvuga hagati ya -7 na -4. Iyi ngingo yaje ivuguruza Denis Le Petit isa niyemejwe n'impande zose gushika uno munsi, nubwo naha nyene atamwaka nyezina bashoka batomora. Twebwe ico tuzi nkuko vyemezwa na Bibiliya nuko Yezu Kristu yavutse ku ngoma y'umwami Herodi mukuru, nkuko vyanditswe na Matayo 2:1-2, aho agira ati: aho Yezu yavukira i Betlehemu mu Buyudeha ku ngoma y'umwami Herodi, abamajusi bashitse i Yerusalemu bavuye mu buseruko bw'izuba bavuga bati: umwami w'abayahudi aheruka kuvuka ari hehe? Twabonye inyenyeri yiwe iserutse duca tuza kumusenga. Ariko n'ubundi Bibiliya iragaruka ikivuguruza, aho Luka 2:1-7 we yandika ko Yezu yavutse igihe Quirinius yari cegera c'umwami w'abami Cesar Auguste muri Syria, aho haba rusasuma kw'isi yose kwitegeko ry'umwami w'abami w'Uburomani Cesar Auguste ko umuntu wese aja kwiyandikishiriza mu gisagara yavukiyemwo. Ari naho Yozefu umunyagalilaya yavuka mu gisagara ca Nazareti yajana kwiyandikisha na Maria uwo yari yakoye yari akuriwe bakiri i Betlehemu. Maria afatwa n'imbanyi hama aribaruka Yezu. Nimba vy'ukuri Yezu yavutse igihe Quirinius yari cegera ca Cesar muri Syria, hari hagati y'umwaka wa 6 n'umwaka w'9 inyuma ya Yezu, après notre ère mu gifaransa. Mu yandi majambo, Quirinius yabaye icegera ca Cesar muri Syria. Herodi mukuru yari yaramaze gupfa, kuko we yapfuye mu mwaka wa 4 imbere ya Yezu, -4 avant Jésus. Abahinga mu gucukumbura mu vyakahise bemeza ko iyo rusansuma yoba yabaye hagati y'umwaka wa 6 n'umwaka w'indwi, canke hagati y'umwaka w'8 n'umwaka w'9 nyuma y'ivuka rya Yezu, après Jésus. Bigaca bisigura ko nimba vy'ukuri Yezu yavutse ku ngoma ya Herodi mukuru, iyi rusansuma yakozwe na Quirinius yoba yabaye Yezu afise imyaka yababa canke irenga 12. Aba bahinga harimwo umuyahudi Joseph Flavius banonosoye ubushakashatsi bwa kahise, bagasigura ko Luka yoba yarihenze cyane kukwitiranya no gutumberanya ivuka rya Yezu n'ibihe bibiri bidasa, no kuvuga igihe Quirinius yakoresha iyi rusansuma hamwe n'ingoma ya Herodi mukuru. Abo bahinga bakabona ko Luka ashobora kuba yaritiranye ibintu agahuza ibihe bidasa, canke ko iyo rusansuma yoba yari igizwe n'urukurikirane rw'ibiringo vyamaze imyaka myinshi, canke ko rusansuma yakozwe na Quirinius mu mwaka wa 6 n'umwaka w'indwi yoba atariyo ivugwa muri Bibiliya, ahubwo ari iyindi nayo rusansuma yakozwe na Cesar Auguste mu mwaka w'9 n'umwaka w'8 imbere ya Yezu, yoba ariyo vy'ukuri rusansuma ivugwa muri Bibiliya ihura n'ivuka rya Yezu neza na neza, ariko bigoye cane kuyihuza n'igihe c'ingoma ya Herodi mukuru. Inzira y'ubwenge.
Kuki amateka ya Yezu atigeze yandikwa muri Bibiliya? Itariki, ukwezi n'umwaka yavukiyeko, ubuto bwiwe, uko yakuze, ikiringo abavyeyi biwe nawe bamaze mu buhungiro mu Misiri, ivyo yakuze akora, kuba nimba vy'ukuri yari afise abandi bavukana, kuba nimba yarize canke atize, n'ibindi vyamuranze kuko Bibiliya imwerekana avutse, mu nyuma ajanwa mu rusengero amaze imisi 8, hanyuma azimira mu rusengero Yerusalemu amaze imyaka 12. Bibiliya isubira kumuvuga afise imyaka 30 aho yabatizwa na Yohani Batista mu ruzi Yorodani, acatangura kwigisha gushika asezereye isi afise imyaka 33. Ico Bibiliya itigeze itomora nido ry'amateka yaranze ubuzima bwa Yezu Kristo, ariko igashimikira ku ivuka ryiwe nubwo atamatariki nyezina yavukiyeko Bibiliya itomora, ahubwo igaca isimbira ku gihe cyo kwigisha ubutumwa bwiza no gupfa kwa Yezu gushika arazuka hamayurira mu ijuru. Namwe Bibiliya yigeze itomora uko Yezu yakuze, ivyo yakuze akora, nimba yarize canke atize, nimba yari ikinege canke yari afise batoyi biwe. Ikindi Bibiliya itavuga nuko Yezu yarasa mu maso, apparence physique, taye yiwe nimba yaravyibushe, yonze, ari muremure canke mugufi, nimba yari afise umushatsi w'inkugutu nka sekuru wiwe Dawidi. Bibiliya kandi ntinatomora ubuzima bwa Yezu amaze kuzuka, aho yaba nuko yarabayeho gushika asubire mu ijuru kwasi. Mwari kumwe na Joe Tangimana Patrick Rosage Maestro. Reka ndabashimire mwebwe mwese twari kumwe kuva mu ntango gushika aha. Hari kuri HP Menya Burundi muri ca kiganiro mukunda cyane muri Sinzi inzira y'ubwenge, aho twiga tukamenya byinshi tutari tuzi, mbere n'ivyo twabura dufata ko bidashoboka, bitabaho bitobaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, kwinegura, guhinduka no guhindura ingendo, kugira dushobore gushika kumbona kazoza twipfuza. Uno munsi tukaba twariko turabira hamwe idonido ku mamuko y'umunsi mukuru wa Noel, uhimbazwa nk'ivuka rya Yezu Kristo, Mesiya yaje gucungura abantu. Nizere ko twahigiye ibitari bike. HP Menya tukaba turangije tubipfuriza umunsi mukuru mwiza wa Noel n'intango nziza y'umwaka mushasha. Mwibuke gukora subscribe kutarayikora, mukore like, mwongere mu partage iyi video muyisangiza abandi nabo bamenye. Mwibuke ko kudusangiza ivyumviro vyanyu muri commentaire ari nkenegwa. Mufise ico mubaza naho canke ari ico mwipfuza kutunganira, ni muce kuri WhatsApp ku 76 82 3090. Iyi nimero nyene irakora no kubipfuza kumenyekanisha ivyo bakora kugira bishike kure, bishikira abantu benshi. Ni musangwa amahoro y'Imana, mugira umuba mwubahwe na Gahwana. Inzira y'ubwenge kuri HP Menya. Menyesha n'abana, abo bamenya.